bikomeza kwanka ku munyahorande w'uruhara rwinshi cyane Slout nimugoroba yatsindwa match igira kane yikurikirana muri English Premier Crystal Palace ni birashoboka Brentford yafashe Liverpool 3-2 Watala Dango ku munota ni mubi Dango Abubakar Faisal Watala yahora muri Bournemouth buryo uruhande rumwe rwa Bournemouth na Gubu na Semenyo aterekamo igitsindo Kevin Shada n'abatekamo ku munota 45 ariko 50 kerekeza aragombora bagarutse gol Thiago ku munota 60 musatirizi wabo kuri penalty ku munota 90 Monster arangije kandi gusa akabona izuba nyuma y'imisi nyinshi Liverpool birangira itsinzwe na kipe yitwa Brentford 3-2 makuru turi Liverpool ashobora kutihanganirwa umugabo witwa Alan Slow bafise muri radar se umusubirira hariho batanguye gutunga gatoki na uravuga muri radar mugabo amakuru hari yemezwa ko bivanye n'umusaruro mu bafise muri equipe ya Liverpool hamwe vyo komeza umugabo witwa Slow utashobora kwirukana kipe yakoresheje ayasaga miliyoni majana 5 ku isoko ry'igurana gushira Liverpool uyu mwaka ino ça fait déjà byamaze kuba birebire byamaze kuba byinshi kuko ravye equipe yakoreshe ugo itike 90 Florian Wirtz sasa nkani uriya Isaac sasa nkani ça fait 390 Shako 40 za kerekeze ça fait 400 combien 430 Frimpong no namushiramo Frimpong 35 ça fait 400 Leonia hari witwa Leonia baguze hariya agasoka ka defenseur kageze bongera bazana mama Ridashiviri so bivuga ngo rero ni equipe ubona ko mu byukuri yaguze bamwe mu bakinyi benshi bivuga ngo nta excuse nimwe igomba kuba ku ruhande rwa equipe ya ikintu cyambere cyo kugira ubwoba kuri Liverpool je iyo ndiko ndabona body language y'abakinyi waraba communication waraba frustration biragaragara ko bishobora kuba bitaraje hanze ariko Liverpool ashobora kuba ifite ikibazo muri vestiaire uravye kapitene wabo ngene ari frustre uravye uburyo uyu yase kongera amasezerano même si atacho yarabahaye batoronka mu wundi nukuri ntivyogorana gusubiriza Ibrahim Konate waraba Monsara nawe ibi biriko biraba bya unfollow ibi byo kwishongora nawe abagize imisi bamwubahuka ukabona match baramwicarika iyindi baramugombora ubu kuri bioziwe za X akaba yarafuse ibintu byose biririye na n'izina ryitwa Liverpool iyi ni igo y'abantu babaye aba grand joueur je ndavyidogera kuri Cristiano kuko niwe yatanze akakarorero kabi ba Monsara nabo nuwo nimero ndwi mushasha wa Real Madrid ubwo nuko agomba kubigenza kuko we ntavyumva muri we ko ubunyene uramurutishije Mbappe kandi azi Champions League zibiri ziheruka yazigize mu ruhara atsinda igitsindo kuri finale tasyo Champions League zibiri utsinze mu igitsindo Vinicius nanje buje ku ruhande rwanje ndi kumwe nawe uravyumva so uri kurarabare ku ruhande rwa Liverpool ibi ni bimenyetso kuko ni match imwe zibiri zitatu zine rubaye rwa kane harimo n'urwa gatanu kwa Champions nikuvuga ngo inkino zitandatu ziheruka Liverpool itsinze mu rukino rumwe ça fait déjà byamaze kuba désastre nuko gusa Liverpool atari Real Madrid ou Barca ou bien Manchester United izo equipe ziba zivugwa cyane mu media kukubona ko n'ibinyamakuru mu kwandika bibavuga ngo reka twandike kuri aya ma equipe afisa abafana kugira ngo inkuru zacu tuzidandaze neza ariko mu vyukuri kwa Liverpool byamaze kuba bibi ku buryo je ikintu ntangoye kumubona Arne Slot niki kintu cyatumye aja kurondera kuko ababakinyi niwe yabazanye ikintu gitumye uza kurondera nimero 2 usubiriza Trent Alexander-Arnold eske wari umuzanye utazomukoresha ikindi ntabwo namwibuka ariko Joe Gomez arahari izi match zose tukaba tubona uriko wiyima service zo muri mediane za Soboslai umujana kuri nimero 2 ego Conor Bradley ashobora kuba afisa ayo mayerere ariko Joe Gomez arahakina uriko uravyumva
so rero bivuga ngo Monsaragari kumwubahuka byo genda bibona kuko namba Monsara amaze imyaka 7 adatsinda switching urabo uko ubakinisha ugoye ketike kumuzana ukazana na Isaac udafise formule yo kuzobakinisha ari babiri arafuwa mu kibuga eske ntiwo baweho warihenze none uzonya bataka babiri ego nivyo bari batakaje babiri nyakwigendera Jota bena nani uyu yagiye mu barabu bamwita Nunez sivyo nivyo kuzanamwe bataka babiri birumvikana pe ariko nigute utasubirije umuwinga wawe nigute utasubirije umukinyi yakubagana kuko uyu munsi ibibazo bya Monsara bafise ajyana benshi bagahengeka mu mediateur nuko badafise uyu muwinga w'umunyakolombiya yaba afise umuwinga w'umunyakolombiya na versatility y'uyu mugabo w'umunyatogo akinira igihugu c'Ubuholandi seki Gakpo Kodi Gakpo burya ruri Holandi nawe ararukinako ubwo abaje hariya umuvandimwe nawe akaza ngaha mugaheza izo nguni kuko iyo tuvuga ngo gukina ama equipe bafise ivyo bakina Liverpool ifise umuco wo gukina ntabwo ushobora kwiyima services z'abawinga ni Liverpool twabonye ifise Mane ifise na Monsara ni Liverpool yakere twahora tubona ifise umuwinga yitwa Dikaiti w'Umurande kurundi ruhande ifise undi mukinyi w'umuwinga ni izi equipe z'Abongereza notama Liverpool na Manchester United ni equipe zishingiye mu gukina kw'abawinga so mugihe rero wiprivye ko umuwinga umutakaje hanyuma utiteguye guswitchinga ngo ukinishe aba bataka bawe babiri kuko na munsi ikintu ndi kubona Kilomike na Abdi mbona uwari muri position yo gutangura ari muri meforme uwo twatuze ko azojya bench ni wari on top ekitiki ari on top kuburyo ubunyene uriya we yivunikiye ariko burya ndakubwije ukuri ngo pressure imuriko iteye ubwoba ndavuga kuri Isaac kandi muriko kuko yaguzwe amafaranga menshi agomba guprova kutike kuti Liverpool nuko ivyane vyagenze batsinzwe na equipe yitwa Brentford 3-2 ati binyegere byinshi n'ivyimbo bwo kuri soroti n'ukuntu twara uburyo buzakuba biriko biragenda kwa Manchester United Bon Abdul inkino 3 zikurikiranye basinda Ruben Amorim ni goroba ku munsi wa gatandatu saa 12:30 yatsinda equipe yitwa Brighton Hove Albion 4-2 Matos Cunha Casemiro Brian Bemo baterekamo bitatu ku busare kaza kuba gombogo bibiri vya Danube Beck ndetse na Costolas ku mota 92 Brian Bemo aza kuba yihohosha ku mota 96 ku pasi ya Eidenhaven abantu batiyamara Amorim tuzamwembe matches zitatu zikurikiranya tsinda matches zitatu nibwo bwa mbere muri Premier League si vyoroshe yahaje hazi ko bitoroshe yahaje azi neza ko urugenda jemwo ahubwo igihamba yari yarakoze yigeze gukora loses 3 gusumba uko yokora wins 3 equipe nka Manchester ariko ubwiza bwa Manchester muri iyi minsi je sinemera ko bushingiye kuri Ruben Amorim cyane hago bushingiye ku bakinyi mu ntango twarabonye atagira mugabo yitwa Masters Kunya sivyo aza kumugarura kandi kuva mugaruye biragaragara ngo hari ibintu biriko birakoreka hanyuma waraba n'abakinyi ubwiwe ukabapanga nuko bani mu mukino biratandukanye kuko barabonye ngo uburyo bwo gukreya se bwinshi ariko mu turafise mu mukinyi udufasha gukreya baramubwira ngo aho mumenyereza yagushize reka twe tuze turarondera ingene duswitchinga ugaruka udufasha imbere gato hanyuma undi araho hafi azahagara muri kibanza cyawe ndavuga Bruno Fernandes ivyo bagenda baravyikorera uko buhoro kuko nabo bwabo bari kuri pression uyu munsi Matheus Cunha uyu munsi Brian Mbeumo n'uyu muvandimwe Benjamin Sesko ubumvishije ingene batariko barafata Manchester ngo bayibonera ibitsindo n'amafaranga yabatanze ko ni ibintu bigoye gusobanurira umufana wa equipe yitwa Manchester United ariko kandi ndagaruka kuri Ruben Amorim nawe ubwiwe arashobora kuba afise ikintu yakoze kidashobora kugaragara directement citwa kuramba kuvyiwawe no kubijyama ko gushika ku munota wanyu kubwira ngo simpinduka gushika bavyumvise
icari caratugoye gutahura nuko we yasavye abakinnyi abona bo performinga neza mu byo yifuza gukina barabamuha ariko vyanka gukunda ariko mu gihe amaze matches 3 bariko baratsinda nibwo dutanguye kubona ngo eske bimwe yajyamako naba bakinnyi yazana ntibashobora kuba batanguye kuvyumva uko bavyumva akaba ariko bagenda baratanga umusaruro umwanya umwe ni ibintu menga birashoboka ariko uwundi mwanya tukavuga ngo matches 3 zigomba gutuma umuntu aca urubanza avuga ngo Manchester yazutse ku bwanje sinofata umwanzuro mvuge ngo iragarutse ije guhangana Papalba biragoye kumvisha umuntu ko equipe ishobora kugaruka kuri matches 3 wa mufana yavuze matches 5 hajya ora agomba guhita yimosha arabura mwoze biri reka muri 5 umufana yasavye turabe ko hari ikintu igomba kuba yakoze especially ko ni mwizo matches imbere mumfashe kurabana bonye umenga nta rendezvous nini ikomeye yo gutega equipe nka Manchester uko iza guperforminga nivyo biza gutuma dufata umwanzuro wo kuvuga ngo barakina na Nottingham mu match kurikira aya Nottingham nivyoroshe aya ntabwo binakaze ariko ntabwo binakaze Nottingham aho iyi equipe rero igoreye kubona ivyayo nuko nigihe yatsindwa yakinye n'uyu munsi itsinda yakinye kuvuga ngo rero hari cyahindutse mu buryo bw'iyi equipe biragoye n'ubundi style kuko uko yatsindwa ukina n'uyu munsi rikiratsinda ariko match zibiri zimbere ariko yaratubwiye ko equipe yiwatunze ifise ubushobozi bwo gutsinda buri equipe yose ikomeye uri ana majambo ya Ruben Amorim none se ko yabivuze nyuma equipe yaciye mu kubitarinda nyuma kubivuga yaciye kubitwa na Brentford bitatu kimwe yaciye kubitwa bitatu kimwe none se message yaratanze arisobanuye iki bwaciye buca nyene turabona ko kwako yambariye nyene atakirimo urumva iyo tuvuze Amorim abeshi bagira Amakenga kuri style de Jakinamo ariko nawe akaba yaravuze ati je nkinibi hanyuma n'abamuhaye akazi bakavuga bati wibuke ngo yavuze mbuyamba ati hako changer système de jeu biturutse ku burongozi cyangwa kubwo bafana bariko bananyobrija ngo mpindure système de jeu forget buya nta muntu ahindura uretse na kuri stade baguma bavuga ati mboca injitsa mboca namwemeye de bujyaje Ruben Amorim yavuze ati no tuma soka muri equipe ya Manchester United ati hako mpindura ivyo nkina ni muhindure jewe muhindura jewe mumenyereza Jake nabonye ni kimwe gishaka kuba kikoro kirafasha icambere bariko barahumeka bararuhutse onana hari agatusha kaboneka ku mugaridiye Rames mwarasumye pe mwarasumye aya kazara gakora hari tushi boneka ku mugaridiye asa na kurutwa ubona ko bafite hari soko rikomeye cyane ry'abamenyereza Abdul mu gihugu cy'ububiriki ahubwo turapfe gusubiza inyuma radare zacu tukarondera neza mu bubiriki bashobora kuba mu bantu bafise amashuri akomeye cyane yo kwigisha abanyeguri bigira abanyeguri akomeye cyane Salames amukemura equipe yitwa Antwerp mu gihugu cy'ububirigi n'umunyeguri Antwerp umunyezamu mwiza ariko afasha equipe yitwa Manchester United ariko arabafasha biteye ubwo baravyumva cyo ni kimwe kigira kabiri amagara atamukundiye tumwibuka ari kapitene wa Ajax mu myaka 18 biboneka ko natagira imvune ubu niwe n'abandi babiri bagenda bahinduranye ndavuga ku ruhande rw'uyu mugabo Matis Delit direct rero bagenda bamushira ko Swat ni Magoya canke Leni ubona ko Leni we yaje muri zo projet zo kuvuga ngo uracari mutu 19 uzogenda progressa mu gahoro ku rundi ruhande ni Ruksho ariko nabonye umubiri wiwe nawe utanguye kumuremera hageze bamukuye hari n'ahantu bigaragara ko yarakoze penalty no ku arbitre nawe ujya match ya munaniye wagenda hagati mu kibuga Bruno Fernandes tanke bataragura mu mediateur barasubira kuri bareba nabonye yasubiye inyuma canke bakaja kurondera uyundi barakina na Casemiro ubona ko nta mu remplace afise même si ari umutama ariko ivyo atanga birasumba ivyo abagwa ati bashobora gutanga kuko yavuyemo ku mugoroba ukabona yuko bitanguye gucangana waraba mu mpande bari gukinisha Ahmad communication yiwe na Brian Mbemo waraba Diego Daro igihe cyose haza aba defenseur bo mu mpande ngo Diego Daro agende ariko Diego Daro ko kuna shobora nimero 2 na 3 kandi ukabona Lide Bru yarakina bigende nk'ubu Derugu mbambona Derugu ariko nasombya
oya dorgo hari ikintu ubona sumbye umuvandimwe ngo ni Diogodar nuko ari umukinnyi wa koca gusa inde Diogodar Patrick dorgo yamuvuye ko ubu asigaye ajya benshi mu yimisi uriko uravyumva ukacuraba rero ukuntu akina uyu muvandimwe mu Braziliye ukacuraba Sacanwa Brian Mbeumo Tetsandong ukacuraba nimero 9 wabo harimo ikintu cyo kuvuga ngo barwana ko nk'abakinyi n'aba grand joueur ariko hariho n'ikintu cyo kuvuga ngo uzi ko habaye inama interne barababwira ati mugomba gukina ivyo bintu Manchester United irorohewe yiri gukinira muhira ni nka yindi ya cagikoko c'intuza cyo kumuhana yiri gukinira muhira ubyo abandi baheza match weekend bagatangura gutegura ivyo bya Mardi na Mercredi ubu ntibibaraba irige yo harimo avantage iyo system rero igoranye nkeka ko urose umwanya wo kuyiga nta kintu kigoranye abuduri bujya wewe wo kwiga ntumenye kandi bajya n'abakinyi baba professionnel ibi bintu byo kuvuga ngo baraheza match samedi bakaca bategura iyindi ya samedi bafise umunsi wa lendi wa mardi wa mercredi wa jeudi wo kwiga abandi bafashe indege umwagiye hari bagiye muri Ligue des Champions abandi bagiye muri mubone bibaraba kuko burya equipe ni mara match kuwa gatandatu igategura match yo kuwa kabiri bafise umunsi wa entraînement wo kuwa Mungu kuwa mbere barakora decrassage burira indege bagenda urumva ico kintu ariko Manchester United yibereye muhira nibaza ko umuntu atwara indege ya Manchester we bamubwiye tuzogaruka mu mwaka uza amahigo ne yadusekera ati byo muri iyi minsi ati nta ndege dufate ubu dufata 3 uriko uravyumva ariko bo barakoze kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ico kintu sirituke ubona ko harimo karite mu bakinyi barimwo biraboneka yuko ivyo umumenyereza bashaka ko batanga kubimenya Manchester United birakina yegeranye za pace za espace zahora zihari ukabona aha hantu hararengana n'ikiraro ntabwo tukizibona ukabona ko kuri hariho iyo travaye bose barataka baradefanda ukabona yuko izi match zitatu antuka ari ikintu tubonye hari ikintu tubonye ahubwo gusana kuraba iciza burya muri football ni ikintu bita consistency ibyo mutweretse uyu munsi muraza kubikomeza nico cyo nyene Mike turindiriye Manchester rero batsinda equipe yitwa Brighton 3 bitsindo bigera kuri 4-2 mu gihe Chelsea Kugira Ruviance nyuma yuko umunyeshuri wacu yari yagarutse Enzo Maresca bari bamaze match zina ariko Sunderland yongeye bari bamaze match zina batikura Chelsea vyayo biragoye nta byinshi ndibuze kwirwa ndayivuga ko ariko nimba ari ikibazo equipe ya Chelsea ifise uyu munsi sinibaza ko gishobora guhita gikemuka kuko ni equipe yabaye mu gihe cyo guswitchinga tuvuga ngo ivuye muri ibi yinjira muri bimwe ariko ndavuga kuri Man City mu kanya iyo haragereke turavuga ngo ivyo yinjiyemo rero yamaze kuvyubaka igisigaye no gukora touche hahandi hari hasigaye abantu bubaka urugo rw'ibiti nibo babizi neza kwa kundi ugenda uracishamwo ugenda urafufira hirya no hino cubibona nitwo tuntu Chelsea yari isigaje two kuzibira tujya tunogonogo twari dusigaye baja ku isoko bazana wao Pedro bazana Liam Delap Liam Delap byo bimeze bite match kurikira ashobora kuzokina turavuga tuti noneho equipe ya Chelsea ishobora kubitoya inzira ariko n'ubundi twamana Amakenga kuri ligne defensive yabo twari tuzi ko Livecontroller azoba ari muzima Trevoh Chalobah yagarukanye gwiza avuye muri Crystal Palace nk'intizanyo turaba Wesley Fofana aragarutse Sosthene ari ngaho nubwo atabu canke n'ubwiza bwiwe tubona ariko ari co yofasha tukagira Amakenga ku mugabo witwa Robert Sanchez nawe muri iyi minsi je nemera ko hari version nshasha iri muri we dutanguye kubona bitandukanye niyo twari tumaze igihe tumubonamwo ariko equipe ya Chelsea still ni equipe gifise ibibazo guhuza umukino kw'aba bakinyi bitewe novuga ngo n'igihe bahindagurika umunsi ku munsi uyu munsi ninda kinyaha ni naka aravunitse haje naka arahawe karati tukura haje naka ugasanga ni bibazo bigenda birahindagurika umunsi ku munsi ariko itsindwa rya Chelsea kuri match yo muri weekend arigereka ku mugabo witwa Tozina Darabioyo kora marquage mu buryo nka burya umukinyi yakoze Sosthene yashitse ku kiranguzo we attack rapide aragiye umupira arawushikanye hari arindiriye bagenzi ko baza kumufasha muri babiri aho kuza gufasha mugenza ngo baro mu cleaning mu yikureho biragaragara ngo nubundi vya bibazo twayobonana muri secteur defensif nubundi nivyigifise
gusumba uko tworonderera ikibazo muri ligne d'attaque canke muri mediane kuko nimba equipe ishobora kumara match zitanu wosanga hari ibitsindo birenga ndwi canke 8 batsinze nuko iyo equipe n'imiburiburi ntiyigera iheza match tagitsindo yabonye equipe reda heza match tagitsindo yabonye uko ishobora kubungabunga umusaruro wayo nivyo bintu babisigaye ko ikibazo mugabe ibi mu kubiraba mu maso y'aba bakinyi b'inyuma ku ruhande rwa equipe ya Chelsea ndanabigereka ku mugabo yitwa Enzo Maresca biragaragara ngo yoba umumenyereza mwiza ariko agifise byinshi byo gukosora yatweretse ngo muri tournoi ndi mwiza ariko muri championnat nta bwiza bwanje kandi aba bamenyereza babaho cyane ukeneye gutwara Ligue des Champions uwamagarira tournoi ukeneye Europa League ukeneye igikombe c'isi araza gakina kabitwara mugabo tegura match 38 za championnat arakubwira ati bisivye wanje uzotuma abandi bagende babibemo iciza gihe ari kuri Chelsea nuko bamutumye top 4 batamutumye igikombe ariko navyo bishobora kuzomugora ariko umuntu ashobora kugutuma bisanzwe kugira arabe nawe urugero navyo nivyo bisanzwe ariko ukabibura nabonye mu Brazil yasubiye inyuma pe nuko meza muri Premier League mu Brazil Joao Pedro kandi bigaragara ko uko yatanguye byari sawa cyane kabisa Premier League nuko yagenze rero muri rusangi mu zindi nkino zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubutano no gushitwa kuvuga nuko equipe yitwa Napoli ya Central de Milan bitatu kimwe ariko batakaza Kevin De Bruyne agiye kumara umwanya atari muto atagaragara mu kibuga mu Budagi Vincent Kompany ntagarikwa na equipe yiwe nibaza ko byinshi tuzoza kuba tugaruka ko mugoro ku munsi w'ejo saa 3 maze k'iminota gera kuri 17 birumvikana ko twarengeje ko bivanye no ko twari dufise ibintu byinshi mugoro tugomba kubwira abakonzi bacu ariko turangize tubabwira ko twari kumwe na Unaskoki